umunyabwenge umwe niwe yigeze kuvuga ati ntuhagarike kwiga kuko ubuzima ntibuhagarika kwigisha. Ntuhagarike kwiga kuko ubuzima ntibuhagarika kwigisha. Aya ni amwe mu majambo yahinduye uko niyumviye, yahinduye ubuzima bwanje. Buri munsi n'umunsi wo kwiga, buri gihe n'igihe cyo kwiga. Ntuhagarike kwiga kuko ubuzima ntibuhagarika kwigisha. Iga kwiga ibintu bishasha, iga kwiga ibintu bituma uhinduka, iga kwiga ibintu bishobora gutuma ugira iterambere ryiza. Nimba ugiye mu kintu nubwo utogisinda ariko uraronka confidence, uraronka experience. Rero buri munsi n'umunsi wo kwiga. Ntuhagarike kwiga ku buzima ntibuhagarika kwigisha. Rondera ibiguha ubumenyi, rondera kandi ntiwiyumvire yuko uri umuntu uzi ibintu byose. Nta muntu azi buri kintu cyose. Iga kubaza, iga kugira curiosity, kubaza abandi bantu kugira ngo ushobore kuronka ubumenyi. Uno munsi hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kurondera ubumenyi. Uno munsi hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kwiga. Ushobora kwiga kuri rezo social, kuri YouTube, ukagenda mu maformation mu bintu bitandukanye. Hari uburyo bwinshi bwo kwiga ibintu bitandukanye. Rero ntuhagarike kwiga ku buzima ntibuhagarika kwigisha. Ubuzima bwawe ntibuhagaze ku vy'abandi bantu bazogukorera, ahubwo buhagaze ku vyo wize. Buhagaze kuri information, amakuru waronse. Kwa ayo makuru waronse niyo azohindura ubuzima bwawe. Rero ntuhagarike kwiga kuko ubuzima ntibuhagarika kwigisha. Nimba buno butumwa bwagufashije, partage abandi bantu. Kora like, wongere ukore na abonema kuri ino chaîne. Peace.